Bene data ndasubiye kubaramutsa amahoro y'umwami wacu Yesu abane namwe mwese aho muherereye ku isi yose. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Ndasubiye gushimira Imana data kubw'ubu mwanya mwiza iduhaye kugira ngo tuvugane ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Uyu munsi Imana yashize ku mutima wanje ijambo rivuga ngo Yesu ahumura impumyi. Ni ijambo dusanga mu gitabo ca Yohana igice c'9 turahera hariya ku mirongo turaza gusoma imirongo imwe imwe hariya ku murongo guhera ku murongo wa mbere. Ntitubanza kuyasoma yose ariko turavuga amajambo make make, amajambo amwe amwe. Umutwe w'amajambo uvuga ngo wavutse ari impumyi. Ariko arahita abona umuntu yavutse ari impumyi. Abigishwa biwe baramubaza bati mwigisha, ninde yakoze icaha? Nuwo canke n'abavyeyi biwe ko yavutse ari impumyi? Yesu arabishura ati uwo ntiyakoze icaha kandi si abavyeyi biwe, ariko ni ukugira ngo ibikorwa vy'Imana bibonekere kuri we. Imana ishimwe. Tubandanye hariya ku murongo w'11 haravuga ngo nawe arabishura ati wa muntu yitwa Yesu yavurunze utwondo atunsiga ku maso, arambwira ati ja kuri Silowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Yesu nashimwe. Baramubaza bati ari hehe? Ati sindahazi. Tugende kandi hariya ku murongo wa 27. Duhere ku murongo wa 26. Baramubaza bati yakugiriye ate? Yahumuye amaso yawe ate? 27. Arabishura ati namaze kubabwira ariko ntimwanyumvise. Mugombera iki gusubira kuvyumva? Mbega namwe mugomba kuba abigishwa biwe? Baramutuka bati niwe uri umwigisha wiwe, nayo tweho turabigishwa ba Mose. 29. Twebwe tuzi yuko Imana yavuganye na Mose, ariko uwo ntituzi aho akomoka. Wa muntu arabishura aterega biratangaje kumva ko mutazi aho akomoka kandi ari we yahumuye amaso yanje. Ku murongo wa 31. Turazi ko Imana itumviriza abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo igomba uwo ni we yumviriza. Uhereye kera hose ntihumvikanye ko hari umuntu yahumuye amaso y'uwavutse ari impumyi. Iyaba uwo atavuye ku Mana ntaco yoshoboye gukora. Baramwishura bati wewe uko wakabaye wavukiye mu vyaha gusa, ni wowe utwigisha? Bamuhindira hanze. Aya majambo ni amajambo dusanzwe tuzi kandi twumvise, ariko ndagomba kugira ngo tuvugane ku bushobozi bw'Imana. Igihe babaza Yesu, abigishwa biwe babaza Yesu babonye uwo muntu yavutse ari impumyi, Yesu yaciye babwira ati oya da, si we yacumuye kandi si abavyeyi biwe, atariko ni ukugira ngo ibikorwa vy'Imana biseruke, ubushobozi bw'Imana bwiyerekane. Yesu nashimwe. Nagomba kukubwira mwene data, izo ngorane urimwo n'ivyo urimwo bishoboka ko ataruhara wabishizemwo canke ko atabavyeyi bawe babishizemwo uruhara, ariko ari Imana yabikoze kandi niyo yonyene igomba kwihesha icubahiro. Imana ishimwe. Abaganga barashobora kuvura kandi Imana ikabakoresha abagwayi bagakira. Abantu bagwaye amaso baragenda ku baganga bakabashiramwo imiti amaso agakira, ariko uyu Yesu yazivye amaso, naho muganga yogenda ntaco vyokora, ntibikunda. Yesu
uyu muntu ngo yavutse ari impumyi, ni ukuvuga ngo ikibazo ciwe cari kizwi no muri sosiyete abantu aho atuye, ngo kuko yahora asegerereza abantu bose bakamubona. Igihe rero yari yahumutse ntiyari agisegerereza, ngo abantu ngo baravuganye bati uriya ni ninde, mbega ni naka wa wundi yahora asegerereza. Ngo bamwe barabazanya, hama rero ngo bamwe bakavuga ngo niwe, abandi bati oya ntabwo yobawe gute ko urya tuzi yavutse ari impumyi kandi abwirizwa kuguma ari impumyi, ntibishoboka ko ahumuka. Donko rero nimba abona siwe n'uwundi. Hari igihe iyo ngorane urimwo abantu bamaze kwicira urubanza bakavuga bati ijya azopfana nayo kuko yaravukanye nayo. Mwami Imana urya ntibishoboka, urya n'ingumba, niko yaremwe, ntibikunda, nta mwana azoheka. Hari ingorane umuntu agira ati ijya ngwara, ijya ngwara no mu muryango bose bishwe n'ijya, canke bati ijya ngwara yishe n'abandi benshi cane, nabo nyine ari mu nzira aragenda. Hari igihe abantu bafata ikintu bakagifatira aho kigeze, bagaca bagiherekeza gushika kuri destination yacu. Bakabona umuntu bagaca bamuherekeza, bakabona umuntu ari umukene bagaca bamuherekeza, bakabona yuko azopfira muri ibyo bintu, canke bakakubona ukuri bakabona ati uyu vyiwe ntibizohinduka. Ariko ndakubarire yuko hariho Imana ihindura ibintu. Haleluya! Uyu muntu yahinduye aya maso akakomera akaba mazima, yavutse ari impumyi. Imana yo mwijuru nishimwe. Ngo vyatumye abantu bamukekeranyako bakavuga tujya niwe canke siwe. Ngo bantu baratangara, we nyene ubwiwe niwe yavuze ati jewe ndi wa wundi. Haleluya! Ndi wa wundi mwahora mubona, wa wundi mwahora mwumva, wa wundi mwahora mukengera. Ndi wa wundi mwavuga ko y'amajambo akomeye cane, wa wundi mwavuga ko ari umuvugishwa w'ibinyoma, wa wundi mwavuga ko ataco azovamwo, wa wundi mwavuga ko ata kintu, wa wundi mwavuga ko ibyo bintu avuga atari byo, wa wundi. Oh Yesu Kristo, wa wundi. Ati ndi wa wundi. Ngo baca baratangara, babona yuko vy'ukuri ibintu byose bishaka guhinduka. Bene data, reka Imana idufashe ntitugaherekeze situation y'umuntu uko umubona uyu munsi ukayiherekeza mpaka ukabona yuko azopfira aho hantu, canke uko umubona ukabihindukiza nkaho umenga ni wewe wabishikanye aho bigeze. Kutabigizemwo uruhara ngo bigere aho bigeze, n'ivyejo vyavyo ntavyozi. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Uyu muntu aho yari yicaye asegerereza, abantu baramucako bakavuga amajambo bishakiye. Yaragwaye amaso ntiyabona, ariko amatwi yarumva. Aca avuga ati ndi wa wundi, ndurya nyene. Baca baramubaza, abandi baramwegera ati tubarire ivyo bintu bishoboka gute muri iyi si y'abariho? Kuva isi yakaremwa ntitwari bwigere tubona umuntu yavutse ari impumyi ahumuka. Byakugendekeye gute? Haleluya! Ndakunda abantu bakunda babaza. Umuntu abaza aba ari kugira ngo ashire amazinda. Umuntu abaza ni umuntu mwiza cane. Ndakunda umuntu abaza, aba ari kugira ngo umenye ukuri kw'ibintu uko bimeze. Ntugende upfa kuvuga ngo yatubeshe, ngo urya n'uwundi, ngo urya si wa wundi. Mwegere umubaze vyagenze gute. Intahe ni nziza, zirafasha. Haleluya! Mwaca babwira ati umuntu yitwa Yesu, ati wa wundi yitwa Yesu, wa wundi abantu bita Yesu. Urumva nawe nyene yahora mwumva yuko Yesu agira neza, yahora mwumva ko Yesu ashobora gukiza abantu, yahora yumva. Amena. Ariko ntiyari bwigere amukorako ngo amenye ko ati by'ukuri byo numvise birashoboka. Ti wa wundi yitwa Yesu niwe yaciriye amate hasi
avurunga utwondo atongoza ku maso, ahejeje aca aravuga ati genda wiyuhagire ku ruzi Silowamu. Ngo nanje ca ndagenda ndabikora uko. Imana ishimwe. Nasubiye kwiyumvira, mbega impumyi zose zo muri ico gihe ziyumvisha iyo ntahe, ubwo ntizaciye zigenda nazo ati kuri Silowamu niho hari umuti? Nk'uko uyu munsi abantu birirwa baragenda ngo reka ngende mw'ishengo ngero kanaka ngo hariya niyo hari hakoreka ibitangaza. Nshuti umviriza ndakubarira, igitangaza cari cakozwe na Yesu. Mu mate ya Yesu harimwo ubuzima. Haleluya. Mu maraso ya Yesu habayemwo ubuzima buduharira ibyaha byacu. Mu mate ya Yesu habonetsemwo umuti wo gukiza amaso. Yesu niwe yabikoze, ntabwo ari Silowamu habikoze. Eka ni Yesu Kristo umunyanazareti yabikoze. Yesu rero iyo abikoze birakoreka. Harya Yesu yamaze kugurura ntabwo ndasubira kugara, ntibishoboka. Yesu igitangaza yari yamaze kugikora. Hari hasigaye kwihungura najya amazi yo muri Silowamu. Yesu nashimwe. Hari ikindi gihe Yesu yabwiye nindega ni Paulo, wa wundi Paulo yavuze ati genda kwa naka agusengera urakira. Ca gihe yari yahuye na Yesu akamuhumisha amaso, hamwe yavuga ati Yesu ati Paulo mpigira iki? No Sauli, ati Sauli mpigira iki? Yamubwiye ati Sauli mpigira iki? Nawe aca avuga ati urindega mwami. Hanyuma uwo mwanya ngo amaso yibaca arahuma. Ngo aca avuga ati genda hariya niho bazogusengera. Bisobanurwa ngo igikorwa ca mbere Yesu aba yamaze gukora. Hagiye umutima ukubwira ngo reka ngende kwa naka, hari ikintu Imana yaba yakoze. Imana ishimwe. Ukazabona umukozi w'Imana wumva mu mutima uti reka ngende kwa naka yonsengera, reka ngende kwa naka. Ukumva nyine hari ikintu, hari igihe mpwemu yera aba yamaze kubikora muri wewe, ugaca ugenda ariko mpwemu yera yamaze kubikora muri wewe. Ukagira uti uyu munsi je ndumva ko nza kwakira gukira pe. Yesu aba yamaze kubikora. Hari ikindi uyu muntu yavuze ati ngende wiyuhagire ku ruzi Silowamu. Yesu yari yamaze kumukiza. Hari hasigaye guhungura ivyondo gusa. Ivyondo ntaco bisa bisana n'ubumuga yari afise. Ubwo bumuga yari afise naho wari kuza niki ntivyari gukunda ko abona, ariko Yesu yamaze kumukiza. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Abantu rero bapinga ivya Yesu, batagomba kumva ivya Yesu, ngo bagumye bamubaza ati tubwire neza uyu muntu ninde? Ntibashaka kumva Yesu, ntibagomba kuvyumva. Ngo baciye bavuga ngo hicubahira Imana, ngo shima Imana, ngo niyo yagukijije, ngo ariko ivyo bintu by'uwo muntu yitwa Yesu ngo mureke. Ngo uyu muntu, ngo ntuse kuvuga uwo muntu yitwa Yesu, ngo twe tuzi ko Yesu ngo ari umunyavyaha, ngo tuzi ko ari umuntu mubi, niko bamubwiye. Nabo aravuga ati jewe nimba ari umuntu mubi, ari umuntu mubi canke ari umuntu mwiza ntabyo nzi. Ico nzi nuko nari impumyi none nkaba nahumutse. Hari abantu biyobagiza nkana ivyo babona, bakanka kuvuga ko ikintu cera kandi babona ko ari cera, mugabo bakavuga ko cirabura. Kubera iki? Kubera yuko banka kuvuga ukuri. N'abo bantu bari bamenye ko Yesu akiza, muri bo baravuga ati ntidushaka kuvyemera, nitwemere yuko Yesu yamukijije abantu bose baca bamukondokera inyuma, abantu bose baca bemera vya bintu avuga yuko yavuye ku Mana. Ariko reka tubizimye Yesu Kristo. Ariko nta muntu ashaka kuzimya ivyo Yesu yamaze gushira habona, nta wundi yoshaka kubizimya. Oya, Yesu yari yamaze kumuvuga ko uyu muntu ati catumye abimpumye gutya ni ukugira ngo ububasha bw'Imana bwiyerekane. Aha rero hari hageze aho Yesu ariko rerekana ububasha bwiwe nk'Imana, ububasha bwo gukiza ikintu ata wundi muntu yoshoboye. Haleluya.
nico catumye agenda arashima ati wa muntu yitwa Yesu yankijije. Abandi bati ntusubiye kuvuga ko ari urya, ahubwo uvuga uti ni Imana. Uyu munsi birorohera abantu kuvuga ngo Imana, ariko kuvuga Yesu umenga ntibikunda. Reka ndakubwire, kuvuga Yesu harimwo umuti. Yesu yavuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo bidushikana kwa Data. Ubwo rero wohakana Yesu, niyo Mana uvuga nta niyozi, kuko ni muri Yesu niho habonekera, niho hari inzira yo kuja iyo Data ari. Imana ishimwe. Yesu rero avuga kuri uyu muntu ati uyu ubwo bumuga ni ukugira ngo izina ry'Imana rishigwe hejuru. Ubwo bumuga ni ukugira ngo abantu bamenye ububasha buri mu Mana. Yesu ashimwe. Uyu muntu rero aceshinga intahe avuga ati jewe ivyo muvuga je ntabyo nzi, icyo nzi nuko Yesu, uyu Yesu, wa wundi yitwa Yesu, umwe mwita Yesu, wa wundi yitwa Yesu niwe yankoze ko yavurunza amate, yaciriye amate hasi avurunga utwona asiga ku maso. Uko niko yabigenjeje. Ariko rero abafarisayo baguma bashaka kumva ngo ngo ntasubiye atubwire neza, ngo ariko kuri ko byagenze, ngo basubira kumubaza ubugira kandi. Wa muntu rero nawe acarashangashirwa ati kubera iki muguma mumbaza ko nzi nayo babwiye, ni kuki muguma mumbaza? Ati none namwe mushaka kumwizera? Avuga iryo jambo ko bagomba kumwizera, noneho bajya mu mutima ati ntibikabe, wowe niwe umwizera, twebwe turabo kwa Mose. Kutamenya. Yesu na Mose ntibari batandukanye. Oya. Gusa kutamenya kw'abantu. Ugasanga umuntu avuga ngo jewe ndo kwanaka, ngo jewe ndo kwanaka, ngo jewe ndo kwanaka, nkaho umenga naka na naka ntibakurikira Imana imwe. Imana dufashe. Uyu munsi hari injyane mu madini. Umwe ngo jewe ndo umupentekote, uwundi ngo jewe ndo umwangirikani, uwundi ngo jewe ndo uyu, uwundi ngo mw'izina rya Yesu. Ende kuraho ibyo bintu. Murabe abakristo ni bande, abubaha izina ry'Imana yo mw'ijuru, abuzuye mpwemu yera, abo nibo bana b'Imana. Nabo ngo kuba wa Mose canke kuba wa Paulo canke kuba wandi ibyo ntaco bivuze. Warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, yaragukozeko canke yagukoreye ibitangaza gusa urigira. Umve ndakubarire, hariho ubuhumyi bwo ku maso Yesu arashaka kugukorako ugahumuka. Hariho ubuhumyi bwo mu mutima umuntu atarahura na Yesu no gushikiza saracahumye. Naho amaso yiwabona ariko atarahura na Yesu n'ubu aracahumye. Hari abantu benshi bagenda bavuga Yesu kubwira ibitangaza yabakoreye, ariko batarabona Yesu. Reka turabe. Yesu Kristo yiyeretse iyi mpumye, iramwiyereka ngo kiramubaza. Yesu ndamukunda. Yesu iramubajije, abaza wa muntu yavutse ari impumyi, yamaze gushinga intahe bagaca bamuterera hanze. Hama rero Yesu ngo acaraza aramusanga, ngo acaramubaza. Aha ku murongo wa 35 ngo Yesu yumvise ko bamuhindiye hanze, aja kumuraba, aramubaza ati mbega wizeye umwana w'Imana? Nawe aramwishura ati nindega mwami nkamwizera. Urumva yari yarahumutse amaso, ariko gushikiza isaha naho yaguma muvuga ntiyaramuzi, ntiyari bwamwizere. Yesu arazi kuraba, kanariza karaba. Yesu wenda gukunda. Yesu arazi kuraba abantu bavuga Yesu bagihumye mu mitima, bakavuga Yesu kubera yuko bize theology, bakavuga Yesu kubera yuko babanye n'abavyeyi bavuga Yesu, bakavuga Yesu kubera babaye muri groupe biblique, bakavuga Yesu kubera yuko bari bakize bagwaye abadayimoni bakamusengera gakira, bakavuga Yesu kubw'ibyo bintu bitangaza babonye Yesu akora, ariko mu mitima yabo bagifise ubuhumyi, bakeneye ko Yesu yabahumura. Yesu acabaza uyu muntu ati none wewe waramwizeye? Mbega warizeye umwana w'Imana? Iki nico kibazo nanje nakubaza mwene data uri kurankurikira aho uri hose. Mbega kuvuga Yesu waramwizeye? Waramwizeye? Ushaka kumbaza uti none bamwizera gute? Reka ndakubwira. Yesu nawe ku murongo wa 37
Yesu aramwishura ati wamubonye kandi niwe muriko muravugana. Nawe ati ndizeye mwami. Haleluya, ndizeye mwami. Ngo araheza aramupfukamira. Yabanje kuvuga n'akanwa kiwe aremera mu mutima wiwe ati ndizeye mwami wanje. Ngo aca arapfukama, aca aramusenga. Haleluya, aca aramupfukamira. Imana ishimwe. Aha yari ahejeje kuronka ubundi ukundi gukira kwa kabiri. Yari yarakize ku mubiri, ubu nahakize mu mutima. Haleluya, aca arakira mu mutima. Tuhakira mu buryo bwo kwakira Yesu, ukamwizera ukavuga uti Yesu ndakwizeye. Haleluya, uvuze uti Yesu ndakwizeye, by'ukuri ubu mwizeye kandi ubu humutse umutima. Yesu aca aravuga ijambo irindi ryanezereye hano ku murongo wa 39. Yesu aravuga ati naje muri iyi si kuba gahinyuza ngo abatabona nabo babone, n'ababona nabo babe impumyi, abatabona babone. Imana ishimwe. Abatazi Yesu bamumenye. Imana ishimwe. Hanyuma naho ababona nabo babe impumyi. Ni ukuvuga ngo babandi bazi Yesu bakanka kumwizera, abo nabo bace baba impumyi. Niko bimeze n'uyu munsi. Turafise impumyi nyinshi bazi Yesu, bazi n'ububasha bwiwe, ariko bakanka. Nk'uko aba bafarisayo babigira. Bari babonye ko uyu muntu yavutse ari impumyi, bari babonye ko yahumutse, bari bamenye ko ari Yesu yamuhumuye, ariko baranka, ntibashaka no kubyumva. Nk'uko nawe mwene data uri kurankurikira, wabonye Yesu agukora ibitangaza, wabonye Yesu akora ibiriya na biriya, n'amaso yawe ukabibona, ariko gushikiza isaha ukavuga ekaye Yesu sinamushaka, ekaye Yesu si umwana w'Imana, ekaye Yesu si Imana, ekaye Yesu ntaco yoshobora gukora, ekaye ukavyanka. Biblia yamaze kukubwira ngo uri impumyi. Bamaze kubibona rero bariyumva b'abafarisayo kuri 40. Ngo bamwe mu bafarisayo bari kumwe nawe bumvise ivyo bati mbega natwe turi impumyi. Bariyumvise baje mbega natwebwe turi impumyi. Yesu arababwira ati iyo muba mwari impumyi nta caha muba mufise. Impumyi nta caha bifise kuko ntibibizi. Atariko noneho icaha kiri kumwe namwe. Iyo aba mwari impumyi nta caha muba mufise, ariko noneho kuko mubizi mukavyirengagiza mubizi ngo icaha kiri kumwe namwe no gushikiza isaha. Ariko noneho ko muvuga muti turabona, icaha canyu camaho. Imana idufashe bene data nkunda, ntitwirengagize ivyo Yesu ariko aradutumirira. Yesu adutumirira gukira mu buryo bw'umubiri buboneka. Yesu adutumirira gukira mu buryo bwo mu mutima. Yaje ngo abatabona babone, impumyi zibone kuhumuka. Yaje ngo babandi batari bwumve vya Yesu bumve ko Yesu ari umwami. Kwa kundi yavuga ati naje kugira ngo ububasha bw'Imana bwiyerekane. Yesu yaje kugira ngo wewe nanje tumumenye. Haleluya. Urahiriwe mwene data kuko wamaze kumenya Yesu Kristo ukanamwakira. Haleluya. Biblia ivuga ngo bamwakire bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Ngo bamwakiriye inshuti yanje, abo ngo nibo bana b'Imana, kandi Biblia ivuga ngo nta rubanza ruzobatsinda. Yesu nashimwe. Ngo abamwakiriye bose uko bangana yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Nuko rero naye majambo nagomba kuganira namwe bene data nkunda, yuko Yesu Kristo yaje kugira ngo abahura barushe, bimwe bidakunda guhinduka bihinduke, ahindurira amazina abantu bahora bakwita ngo wa muntu asegerereza. Uyu munsi byaba bihindutse, bazovuga bati mbe ubu ni wa wundi. Ko vyahindutse, byarahindutse kuko Imana yakunze kubihinduka. N'ivyawe bizohinduka, ntugire ubwoba. Ndetse n'ivyo wavukanye bizohinduka kuko data bifisemwo uruhara.
Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Uyu muntu yavutse ari impumyi, nta muntu yari azi ko bizohinduka ivyiwe, ariko vyarahindutse, ahumuka umubiri ndetse ahumuka n'umutima. Ndakwifuriza nshuti yanje uriko urankurikira guhumuka umubiri. Ivyo bikunanije, ivyo bikugoye, ivyo abantu babona muganga yananiwe, iyo situation yanse guhinduka, Yesu ayiguhindurire. Hanyuma n'umutima wawe nawo Yesu awugirire neza, utahura umwami n'umukizi wari we. Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza. Eri Françoise muriko muravugana. Nomero za telefone ni za zindi ni +46 768 0065 46, kandi ishene tuvugira ko ni ishene habonayo. Imana y'ububasha ibahezagire mwese, amena.